Hello guys, murakomeye meze neza. Hama rero muri kumwe na Hima na Jamila ukipenda niteje ja follow stop. Hama rero tugarutse mu akaranga kiwacu musanze mutubona turi babiri. Uno munsi dufise mutumire muramubona n'umukinyi wa filme musanze mubona muri filme Amelia ni filme shasha cyane kandi iri kurabikora neza cyane ku ma YouTube. Hama mukambona mwabutamunye kandi mu zindi filme zitandukanye. Ahimwenga turamozi cyane niyo mpamvu rero twashase tumutumire tumubaze tuyage ko bijanye n'akaranga kiwacu. Eka rero umwanya yidondore hamara musaba kunzi bayi Watch Top TV. Murakoze cyane muko musanzwe mumenyereye bibaza muranzi mu masite bose muranzi jewe ku mazina yanje abantu basanzwe banzi ko nitwa Fauzia Misi abantu bose baranzi aho nciye kuko ndamamaye n'ukuri abantu benshi baranzi yego murakoze no kumikazi ego nkuko Jamila jaja yababwiye tugaruse mu kiganiro cyacu ca akaranga kiwacu. Hama bakunzi ba Watch Top TV mwibuke kugira like, share na comment. Hama rero ego mama twagase mu kiganiro cyacu twakubwiye ni akaranga kiwacu. Twekera twumva yuko ngo nta kuresha ngo kwari guhari ngo umuhimba hageze yuko umuhungu atora umupfasoni we ntagenda kumwironderera umva se w'umuhungu niwe yagenda kumurondera none byo bari byo afise ikintu batubwira yego cyane aho ntiwihenze no kuri kera umuhungu ntiyaje kwirehereza se wiwe ntiyaje kumurehereza we yigumira muhira bashaka zobona bamuzaniye umugeni nimba bamuzanira ikimuga nimba bamuzanira igipfuye amaso icyo bamuzanira nicyo yakira yego niko vyari bimeze nimba mwashaka kubimenya nuko nyene vyari bimeze. None mama ndakubaze naho mugenzi wanje mbonye umenga yinjiye muri CJ itandukanye ukuntu gusa byose nico kinye inzira nimwe. None CJ uno munsi mezuko kera umukobwa ntibigira bamwigisha ibijanye no kuja mu butinyanka ntibigira bamwigisha ibintu ico kintu bakimwigisha bamujya ati bizogenda uko ariko ubu umwana usanga kenshi abana bakura babizi ubu muri imyaka yacu ariko je nanje kera sinari ndabizi nabonye gusa bizi uko nyene niyo twagera twaguhamagaye renga kujya tuyage muri ico kintu kubera iki kera batashobora kwigisha umwana ikintu nk'ico kubera iki yego murakoze urumva ku bintu vya kera aho vyari bigoreje ivyubu sinzi ko ari bizungu bihari sinzi ko ari imyaka igenda ikura niho ntaratahura neza aho ubundi kera umukobwa honyene nta mukobwa yaganira n'umuhungu mu bintu vyerekeye urukundo hoho habaye nka bijya vyo guhuza ibitsina wabumenje no kubiga ikibwa wacu biga ikibwa nico gituma wumva aho hambere mu bintu vya kera nta mukobwa wasanga atari isugi n'umukobwa wa kera arinze yubahuka gatwarinda urumva nyene yacabiga ikibwa yacaba n'igicibwa mu muryango nico gituma mbona ivyubu biteye ubwoba naho ubundi kera mu baca barondera mpeka n'ahantu bakugaranira cyangwe hariho n'igihe uravye nawe no kukwica bakwica kubera wabumenje wabaye ikivume mu muryango waba wakoze ibidakogwa sivyo yego Hamakuri ico kibazo cyo kuvuga yuko umukobwa bashaka batigisha umwana ngo basiba birekure imbere y'umwana jewe nk'ubundi umwana wawe umbwira ati umukobwa nuku nihagera ibibihe umenye kuzokwifata uku wambara uku kuri ico kintu cyo kuja mu butinyanka kuki batashobora kwigisha umwana ava yuko aja muri ivyo bintu je kuri ivyo bintu je nibaza ni ibinyene mvuga ngira abazungu byari byo byose ibi bintu n'abazungu bagiye kwica abantu
hagiye kuzana ibintu by'amateleviziyo, ibintu by'amatelefone. Ivyo rero kenshi usanga ari byo vyonona abana b'abakobwa, eka kwanza n'abahungu, ubu bose usanga ari cyo kimwe. Nico gituma mvuga ati burya abazungu nibo bamaze konona ibintu. Nayo kera urumva nta bintu byabasamaza bihari, uri umukobwa ho waba ari uwo ngaho mu rugo, nta bintu byari bihari byagusamaza. Ubu aho bitereye ubwoba no kubera ibi bintu nyene abazungu bazanye, nibyo usanga bihenda abana benshi. Yego. None ego watubwiye ngo nta bintu byo kwigisha ngo abana ngo byari bihari, ngo basi ngo ubunya ngo bihari ngo kubera ngo ibintu ngo abazungu ngo bazanye ngo by'amatelefone ngo n'amateleviziyo. None kera ntiho basi ntivyo byarigeze gushika nk'umuvyeyi akigisha umwana ico kintu? Yego, aho ibintu bitanguye guhindukira kubera uko umwaka wagenda urahera niko n'ibintu byagenda birahinduka, uko umwaka wahera niko n'ibintu byaguma bihinduka. Urugenda byo mu migenzo y'ikirundi, abavyeyi benshi usanga baratinya kubibwira abana babo. Mugabo je ndiko ndabibona aho tugereye nk'ubu, bari bakwiye kweri kuvyubahuka kuko birateye ubwoba. Kuko ni hamwe na wa muririmbyi yacu umugani ngo wone watinya kubimubwira ngo ntuzotinya kumuvuza. Yego, je ahubwo nasaba nk'abavyeyi benshi kw'icyo kintu boreka kugitinya, ahubwo bakacyubaka bakazamubwira. Hari urumva abavyeyi benshi ubu mwibi bihe bamwe usanga batinya abana babo kandi barabivyariye, bamwe ugasanga batinya kubabwira ngo nk'ibintu vyerekeye ivyotuma umwana agwa mu rudubi, nk'ibintu vy'ibitsina agatinya kubimubwira. Naho ntibiyumvire yuko abana bubu utinya kubimubwira kandi abizi vyose. Naco gituma ahubwo jewe muri make nosaba abavyeyi benshi ko bovyigisha abana babo bakareka kubatinya. Yego. Nyanda kubaza akabazo gato, ni kubera iki abavyeyi badashobora kuyaga n'abana babo, cyane cyane abana b'abakobwa? Hari imiryango myinshi cyane ugasanga umumama arakora mugabo ugasanga umwana babonana gusa mwijoro, naho nyene he kumeza ntashobora kugirana ibiyago n'umwana wiwe ngo bayage. Kuki gusa urazi mu Rwanda, burya mu Rwanda barateye imbere cyane. Mu Rwanda umuvyeyi arabwira umwana wiwe akamwigisha byose, ariko twebwe mu Burundi ugasanga umwana arinza kwiza imyaka 18 atazi n'ikintu na kimwe. Bivanye n'iki? Kubera abavyeyi batayaga n'abana babo. Kuki ico kintu gikunda kuba cyane mu Burundi? Yego, aho nyene niho bitereye ubwoba. Kenshi aho bico bisa nk'abana usanga bireze. Iyo abavyeyi babo basohoka nko mu gitondo bigira, bari mu ma business yabo, bari mu buzi bwabo, bakazuza baritahira bwije, abo ndabaharura nk'abana bireze. Kandi nawe murabibona abana bireze usanga bafise ingeso izindi, usanga bafise ingeso zitandukanye. Aho niho rero abana bapfira. Mugabo iyo bafata umwanya w'akazi bakaca bafata uwundi mwanya wo kwicara bakaganiriza abana n'imiburiburi isaha imwe amasaha abiri, umwana uri kuramuganiriza mu vyerekeranye n'ubuzima, ni amwereka kiwe n'uwaca mwinzira urashobora kumererwa uku cyangwa n'uwacuku urashobora kumererwa uku. Ariko rero aho bipfiriye ubu rero abavyeyi bubu benshi nukwirukira n'ubuzima, mugabo ntibibuka ko nico kintu gikenewe mu muryango abana bashobora kuhononekarira. Urumva abavyeyi kandi benshi baratinya kubwira abana babo ibintu vyerekeranye n'ibitsina,
kandi bazi yuko ivyo bintu bikenewe urumva bo bace bavuga ngo mu mico y'ikirundi w'ico kintu kirazira ngo no gutindero ivyo bintu siko biri ntibijyanye ahubwo umwana vyiza wamuhera n'imiburiburi kuko ubu biragoye usanga umwana guhera no mu myaka 10 azi ibintu nkeka birenze wewe udashobora gutahura cyangwa wiyumvire ko ivyo bintu yo babizi yanaco gituma ushobora guhera hasi ukumwa guhera ukumwa kundi ujya ko ugenda uributsa umwana ukungena ashobora kuzara agenda yitwara kuko uko aca ubwenge niko n'ibintu biguma bihinduka uko aca ubwenge niko ibintu biguma bihinduka ukazoshira umwana ageze mu myaka 12 13 yaramaze kononekara utabizi ngo vyagenze gute naco gituma abavyeyi benshi no kuri banyumviriza barashobora gutahura iki kintu ariko ndavuga ukazofata abana babo bakabigisha ibintu bijanye nico conona umwana nico tuma kimugirira nabi uko abavyeyi benshi ibi bintu ntibabitahura bose bavuga ngo yose imico y'ikirundi ahubwo ubona yuko umwana bidashobora kumwinjira upfa umugerageza ukazura bimwinjiza mu bukebuke ubona ari wa mwana adashobora kuvyihanganira upfa umunamwigisha basi kungena zo kwitwara wowe ubona ko ugeze hajya ahantu vyanse gose upfa umukoresha agafuko ivyo ntutinye kubibwira umwana akoresha agakingirizo yego ico rero nico abavyeyi benshi batokora mbere yego ndabizi cyane ko abavyeyi benshi batinya kubibwira abana babo ngo hamwe no mubarira ngo akoreshe n'agakingirizo ngo ndamuhaye noneho kugenda promoza oya siko bimeze none mama wewe nkaho kubwawe nk'umuvyeyi wewe wibaza yuko ari yihe mpamvu ituma umuvyeyi atokwerura imbere y'umwana wiwe ngo amubwire yitwara ukuntu nkuko bivuze Erega nyene iyo niyo yakode abavyeyi bo mu Burundi bafise umva atinya kubimubwira mugana ubwo atinya kubimubwira ntazotinya kumuvuza cyangwa no kumugwaza je nico gituma mbona yuko uvyubahuka ukabivuga umva n'ibintu bishiramwo abavyeyi n'ibintu bishiramwo nivyo bishiramwo mugabo nubwo bavyishiramwo usanga umwana azi ibintu we nawe nkeka bikurenze wewe ugatinya kumubwira ngo birateye isoni naho kumbe vyazi we nawe nta n'ivyuzi rona nk'abantu usanga twikuriye kera hariho nk'abana bubu manje namba ari ibintu vy'ikizungu usanga bazi wowe utanazi naje gituma je mbona nk'abavyeyi banyumva batotinya kuza barabibwira abana vyase nyene agakoresha agafuko kuko umwana kumviye akemera kugakoresha kajya kazomukingira vyinshi yego ndatifuza umugera ari no kwishore iki so nuko nyene kubera iki muinga abakobwa ari benshi cyane batwarinda kandi je narumvise wewe ngo uri rya chef de quartier nabyo mwari muzi no kuri mbe ni chef de quartier ninde nyumba ku masanzo sawa nkawo umuvyeyi wo mu mama uzi ibintu byinshi kubera iki ugerageje kuraba kubera iki abana b'abakobwa batwarinda cyane igituma abakobwa kenshi batwarinda gose ni kubera kwa kudahanurwa ni yakode nyene gumigaruka kuri babavyeyi kenshi badashobora kubwira umwana ati wewe iki ni kibi cyangwa iki ni cyiza biguma bigaruka akaba kandi n'ibintu by'ibihenda amaso bubiri ngaha abana b'abakobwa ugasanga baguma babashukisha utuntu kandi ugaca usanga hariho n'abavyeyi bafise amakode ari nk'ikintu umwana yifuza
bikamunanira kukimuha ashaka cahitamo ingeso yo kuja kucironderera ivyo rero biri mu bituma abana b'abakobwa ubu batwarinda rwose ari benshi. none mama nkubaze gatonya barafise umwana w'umukobwa yego cyane mugabo gusa ntarakura. none bishitse ukaba ufise umwana w'umukobwa hama bigashika agatwarinda we nkaho uri umuvyeyi wokora iki? je nukuri kubera abana banje bakiri bato b'abakobwa gusa icyo nokora nzohera hasi ndababwira ibi nibi murabona uko mushobora kwigenza uko mushobora kwifata kuko urazi kandi ibintu biri ngaha bituma abana b'abakobwa bashukisha ngaha ni byinshi. Urashobora no kubimubwira ugasanga ariko arakumviriza mugabo atavyumva mugabo kandi byashitse agatwarinda nta kundi nzovyihanganira kandi sinzomwica sinzoyikura uzabona baye n'uwambere ntuzobaye n'uwanyuma oya nukuri. yego none ko wavuze ngo hari igihe ngo usanga umuvyeyi ngo adashobora ngo guhanga ikintu umwana wiwe hari igihe ufise umwana ukamuha icyo ashaka cyose mugabo akaguma agenda muri za ngeso none bishitse umwana wawe ugusanga umuha ibintu cyaco cyose yifuza mugabo akaguma ajya muri za ngeso we nkaho nk'umuvyeyi wokora iki? nyene wokwameza ku impanuro gusa hariho nyene n'abatumva mugabo vyanse nyene ko yumva ahubwo wopfa umuca uguma umuha ya mpanuro nyene yo gufuma umubwira uti niwagera hahandi kanaka urafuma basi vyanse gose ufuma ukoreshe kagakingiriza. none umuhaye impanuro naho bikanga none vyanse nyene wokora iki? akundi ucurekerana none ko utari bumwice curekerana. Ego none basi nkawe nk'umuvyeyi mugenzi wawe bishitse akavuga je umwana wanje yananiye je mbona umenga no mukoza ikintu kibi we nkawe nk'umuvyeyi wo muhanura iki ku mwana wiwe? oya nukuri jewe sinomuhanura ko yomugirira nabi ahubwo kwamiza ukamuhanura ukamuha inzira yo kungene yoza aragabanya ishavu ahubwo ukamubwira ati wewe ahubwo komeza nyene impanuro wenda bizohera kuko hariho igihe abana yaba umuhungu yaba umukobwa hari igihe ageramwo agashuha hamwe nawe nahogira gute bidakunda kumuhagarika. none uri umuvyeyi kandi urakuze cyane ne twokora iki kugira ibi bintu byo kuvuga ngo abakobwa baguma batwarinda bigabanuke twokora iki? nyene emwe bogira inyigisho nyinshi niko ndabibona. ego nkawe inyigisho nyene nyinshi gute tukaja mu makarte tukavuga tukaza turahanura abantu gute ujya inzira yose ishobora kurungika ubutumwa bugiye bari inzira ikintu twokora nyamukuru kugira nyene ahimuyinga kubera uravye no mu zindi ntara imuyinga niyo ntara ya mbere abakobwa baguma batwarinda cyane gose twokora ikire kugira ibi bintu bigabanuke? ahubwo si muyinga gusa ubu ni intara zose gusa muyinga nayo irarenze. oya kabisa ni intara zose. ego kugira twigishe n'abandi bantu twokora iki? ahubwo je mbona umenga bogira nk'ama club mbere ko babivuga biratugora nkatwe twikuriye ibintu by'ikizungu nimba nyene ariko babivuga bashobora kugwiza nk'ibintu by'ama club bakaza barabashyiramo inyigisho nyinshi navyo nyene birafasha abana mu bwonko nka kumwe bahora babigira kera ugasanga na leta nyene ikadufasha kugira nyene bagire nk'ayo makrebe yo kuguma baza barigisha nk'ugwaruka. mama wavuze ko kina film urakina none gukina film burya naho tutari twabitanguriye ko ariko tugacisheko kuko gukina film uri mu mama kuze burya ari abantu babona umengano gutindero we kuri wewe bivuga kwiki? oya
nukuri aho barihenze cyane ibyo si guta indero kuko jewe nagiye gukina nyene nk'umumama ko no mu vyo dukina kenshi nivyo nyene dushiramo nk'impanuro nk'izo nyene zo kurera yego sinumva rero abo baba biyumvira kandi nko guta indero abo ni babandi nyene uzosanga badatahura badashoboye nyene no kubwira abana babo ibintu bijyanye nk'ibyo yego hama rero urakoze cyane ikiganiro ndibazo cyari kimeze neza bakunzi ba Watch Top TV nimagire kora like na comments subscribe byose biharahaye na partage byose mu bikore no kuri Imana ndabakunda cyane gose hama rero ndakubaza urafisa kandi kantu woshirako cyane mwakoze cyane kudukurikira abakunzi ba Watch Top TV nukuri hama mwibwe kugira like share na comment na subscribe mwibuke no kugira partage ndabakunda cyane hama wakoze kuza mu kiganiro cyane umuhaka micro atugira akajambo kanyu mama twitahire yego murakoze cyane kandi nanje ndabashimiye ko namwanyizeye nk'umuvyeyi kuza gutanga n'impanuro akanya katubereye gato ariko nta ngorane no hanyuma tuzosubira duhure tuze turahanura nako gato oya akanya nomba ntikatubereye ariko nta ngorane yego kandi burya bavuga ati kuvuga menshi siko kuyamara murakoze ego ndabakunda cyane gose twari mu karanga kiwacu rero nimba ufite ikintu cyo soshira ko kuri comments andika kuri comments ndabakunda cyane gose mwari kunyina na Himana Jamila Jaja Follow Stop na mugenzi wanje Chode ego bye 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 turabakunda sha